uno mwanya nta document nimwe dufise birete mu wa mbere barayitwaye yo mu wa kabiri yo mu wa gatatu kugeza naho na diplome bayijana. Twebwe abanyeshuri twize kuri Université de Colline ngaha mu Kayanza twarize turaheza mbere turanaronka n'amadiplome de baccalauréat turayaronka. Ariko rero icagiye kuvyura induru hageze ko commission d'entraînement de diplome ikorana, iyo komisiyo yacitangaza yuko izo diplome atarizo mbere zitegerezwa gusubirwamo. Natwe turonka urwandiko tubwira yuko dutegereza gutanga ibihumbi 40 buri munyeshuri kugira ngo abakozi bazoza gufasha gukora icyo gikorwa ntibamaramare. Aho hari mu mwaka wa 2020 twaragiye ngaho tugatanga amafaranga turabaza aba chef de département baciye kuri Université de Colline none ico gikorwa kigeze hehe, batubwira ati rindira. Turasubiya turabaza regiteri wa Université de Colline aravuga ati ico kibazo kiramurengeye. Tukavuga ati rero ntitubona twebwe nk'abanyeshuri twaciye kuri université yuko tugiye gutazira yoye kandi abanyene iyo kaminuza bahari bose bakwiye. Kibazo nico kibanje murakoze. Imvo batanga nizihe kugira ntimuronkoswe amadiplome yanyu? Twebwe imvo bariko batanga no mwanya batubwira ati duhereye ku ba chef de département tubwira ati ntitukira abakozi ba university. Tugiye kuri regiteri atubwira ati jewe ico kibazo ntacyo noshobora. Niyo mpamvu tuvuga ati reka twiture umuvugizi mushikanganje w'indero arabe ico yodufasha kuko turiko turamererwa nabi cyane ku buryo uno mwanya nta document nimwe dufise birete mu wa mbere barayitwaye yo mu wa kabiri yo mu wa gatatu kugeza naho na diplome bayijana. Iki kibazo mu bushikiranganje bw'indero twari tuzi ko atakikihari kuko mu ngendo nyakubaho umushikiranganje w'indero yagize mu mwaka w'ibihumbi 2023 aha mu ntara ya Kayanza ikiri intara ya Kayanza ico kibazo cari cabajijwe. Hanyuma umushikiranganje agira ko atanga n'itegeko ku barongoye iryo shure aranatanga n'ikiringo ntabanduka kugira ngo abanyeshuri bose bafise ibikwiye ibisabwa mu madosiye yabo bakoregwe amadiplome. Kandi twomenyesha abariko baratwumviriza ko abatari bake baza baratunganirijwe bararonswa izo diplome impapuro zabo z'umutsindo kanatsinda abari tari bake baranabimenyesheje ubushikiranganje baranakenguruka. Aha rero ikibazo kihari hariho abanyeshuri batari bake bazi neza ko badakwije impapuro canke mbere usanga hari n'ivyigwa batize bagaca bashaka kwikika muri gwinshi kugira ngo bavuge kugira ngo ikibazo cabo kigira ingufu. Kuri aba banyeshuri rero nabo nyene twobahumuritsa tukabamenyesha ko bonyaragasa bakitura ubushikiranganje kugira ngo mbere baciye muri ca kigo kijeje akanovera mu makaminuza babarabire mbega nibiki bibura mu madosiye yabo hanyuma babitunganije bakabishikiriza babijejwe nabo nyene baheze baronswe impapuro zabo z'umutsindo. Ikindi munkundiye no cangira ko nikijanye n'akanovera k'indero muri iyi minsi cashikirijwe n'umwarimu wo mu mwaka wa mbere ahanyene ku ishure ryo ngaha mu Kayanza. Nivyo kibazo c'abakorera bushake mu bushikiranganje turakizi kandi twobamenyesha ko muri uyu mwanya turiko turabakarihiriza ubumenyi kugira ngo bakore akazi neza. Ikindi naco nuko muri uyu mwaka turimwo twarahaye akazi twagwije na gatatu abantu twahaye akazi dufatiye kubo twahora duha akazi kugira ngo koko ico kibazo gitore inyishu. Aha rero twabamenyesha kandi ko no mu mwaka uza tuzoha akazi abangana nkuko nyene mbere banasumbaho kugira ngo turabe ko iki kibazo c'abakozi b'abakorera bushake cotora umuti urama. Aha mbere tukanabamenyesha ko ikibazo c'abigisha dusanzwe tukizi tubandanya tuza turagitorera umuti ku mwanya tukanamenyesha mbere ko na leta y'u Burundi iza yagifashe mu minwe
kugira ngo kigihere burundu. Murakoze. Ishuri kaminuza Team University rikomoka mu gihugu c'Ubuganda riheruka kugagwa. Mu vyavuzwe iryo shuri ntiryari rikwije ibisabwa n'amategeko. Akabazo rero kagira gati mbega ishuri riratangura gukora ritemewe n'amategeko, mbega abanyeshuri bahora bahiga bobo bagiye kuja hehe mwoba mwarabiyumviriye ko? Cha Team University yugawe, mbega none ishure ryo barishobora gukora ritemewe n'amategeko ihibambewe, kirazira kikazirizwa ko ishure rishobora gukora ritemewe n'amategeko. Iyo bishitse haca hafatwa ingingo zihuta nka zijya nyene zafatiwe rirya shure twovuga gicaduka rikomoka mu Buganda. Yavuze ati none mbega abana bari bagiyandikishije ko hari ico mwabiyumviriye ko? Aha tworemesha abana bari bagiyandikishije ko twabimenye hakiri kare barashobora kuza kwiyandikisha ku yandi mashuri. Aha mbere tugaca tunagira ko duhamagarira abene gihugu, abavyeyi eka mbere n'abaregwa ko imbere y'ukwiyandikisha ku ishure iryo ari ryo ryose ryigenga, ni vyiza ko umuntu abanza gutohoza neza akamenya ko ishure rirekuriwe gukora. Bishitse naho bakagira amakenga baritura ubushikiranganji. Hariho ikigo kijejwe akanovera k'amakaminuza boheza bakacitura kugira ngo koko biyandikishe ku ishure bazi neza ko byemewe n'amategeko. Ariko none iryo shuri ryaradutse, nta ruhusha na rumwe ryari rifise. Abajeje intwara aho hantu mbega iyo ishuri rije kuhakorera ntaco babasaba kugira bamenye ko byemewe n'amategeko kugira ntibateshe umwanya abanyeshuri? Murakoze cyane. Mu bisanzwe kugira ngo ishure ritangure gukora rirafata umwanya rikitegura, hanyuma rigaheza rikandikira umushikiranganji, hakagira umugwi uja kuraba ko rikwije ibisabwa kugira ngo rishobore gutangura. Kuba rero vyashitse rikugagwa burundu mu maguru masha uko nyene, nuko iryo shure ryiyadukije ritakurikije amategeko ngo riheze rice mu nzira zose zibwirizwa gukurikizwa. Bisigura yuko iyo ubushikiranganji buza kuba bwabimenye ntibwari kuba bwafashe izo ngingo, no kuvuga gushikiza isaha dufata ko iryo shure ryiyadukije.